cyane by'abantu bapfuye ntaciye kure ko ibintu by'abarozi keshi biraba ko jewe mukuru wanje yarigeze kundotera indoto izo ndoto nagiye kuzivuga zagize basi byamaze kurengerana ko yarandotera indoto arambwira ati je naka yampaye indya mwijoro izo ndya naziriye ariko maze kuzirya sasanga nashaka kuvuga ibintu Imana yakoze. Ico shaka kuvuga nuko keshi ibintu abarozi bavuga bakora barungikana abantu nkiyo hari inyigisho bavuze yuko ashobora kugenda akazura umuntu yapfuye akamunukana ibintu. Rero ivyo bintu mukuru wanje yarabindoto yarambwiye ati bampaye ndyuko nuko mu ndoto. Ivyo bintu yarabimbwiye ari nko kuwambira bimbwiye dimanche mwijoro nka 2 yaraba yapfuye. Apfuye rero je naye nabivuze mu nyuma ruko yamaze gupfa cyanavuga ati nta nakimwe ko byabaye nkuko mu nyuma rero munyoca ntangwa kuza ndamurota mu ndoto birangarukira mu ndoto mu nyuma rero nkishikangaha niho nyene nagiye baransengera ndabivuga ukuntu byagenze indoto zirahera ubu ndakomeye ubu nta bintu by'indoto nisigaye ndota ubu amashi ku mwami wa Yesu tutari byo yabonye umurozi aza amugaburira indya kandi yabirose kuwa kangahe mwumvise yari kuwa kangahe kuwa mbere acapfa kuwa kangahe mwijoro nyene kuwa Mungu 2 yarapfuye ni vya bindi yabona bamugaburira uzobona abantu baza kukugaburira ibintu nabarozi ugiye aza kuba yaramenya ayo makuru ya deliverance ntiyari gupfa nawe ubimenye ubuje kwiga inyigisho niwumva ko nawe nivyo yahora arota atarazi mugabe iyi misi yaje kwiga inyigisho ariko aramenya ivyo ari byo Imana iguhe gusobanukirwa inama y'ubwenge yakozwe n'izina ryane nani iguhe gusobanukirwa inama y'ubwenge yakozwe ngomba ndagize n'aba bantu ashimwe kandi mpagaze ngashimira Imana yarankijije ukuguru sinarinze kugenda ahantu isaha ngenda n'amaguru narinda kuyideplasa ariko kuva nshitse ngaha muri ya masengesho y'imisi 3 ukuguru kwarakeze kwarara kurandya ubu nta n'ikintu na kimwe ncumva Imana ihabwa icubahiro amen amasengesho y'imisi 3 yo yagiye mukomera amashi mwungere wacu tuhere ku Mana yo hejuru kangere nambe n'Imana muyikomera amashi ko nituma tubaye Imana tuyikomera amashi hanyuma Yosefu n'Imana kana baraguha yandikura yakwiye sawa amaje magaze ngashima Imana kuko akoze igikorwa gikomeye cyane jewe kubisanzwe nararushe narapfuye kwera nari umusambanyi kushobora numva kumengo ngeze aho binanira ariko nagire nandiko n'umukobwa ashobora kuba afise umwana nanjye ndumujene ariko namubwa ati mbere yuko twoja mu kwandikwa tukandikwa ata civil tukagira mariage namubwa ati genda kwa Yosefu imbere yuko tuzokundana tugashobora kugira mariage ariko yaraje ngamaze gushika ngaha amaze kwinjira mu biri wawe wamubwiye ati burya wewe urafise umwana je nukuri ntavyo narinzi yahise abimbarira nta namutwara hama numva ko mengo ndaremurutse umukobwa hama caragenda jewe ndagushimye bive ku mutima kuko nopfuye mbabaye ndi umujene tano mupeti nigeze ndongo urakoze cyane ana bitewe ya 50,000 hama ejo twahuye n'umukuzi atahora yemera ivya Yesu kandi ngo yaraje no ngahangura namusororera sinzi niko yambwiye ko namusororeye acarambwira ngo ndagukeneye acarambwira ngo mbabarira ngo wakira kakana acaransumira acarambwira ngo ico nifuza ngo iyo Mana yawe ngo narumvise kwigira neza kandi ikora ngo ndashaka nanje ko mbumukizwa nukuri ndabishimye ibyo bintu nari maze imyaka myinshi ndabirindiriye mu muryango bariko baravuga ngo umuntu wese avuga nabi ngo umwana wacu ngo Jesse ndimwo ngo ndamaze kubona ko ari mu buntu bw'Imana ndashimye Imana ko Imana ikiragaragaza ico nakire ko gikomeye ubu ndubashwe ico mvuga bagiha agaciro kandi kigaca gikora mwarakoze kudusengera ikindi naco ndashima ko
mu minsi mbaye hano mfise amahoro ndatwenga ndanezerwa mfise ibyizigiro mfise kwizera ko Imana izohindura kandi amaze kubona gace Yesu aduhana umugisha amen. Amashimana yo mwijuru mongere mu mpera amashi umuvyeyi wacu je no kuri Imana yo ngaha iranezereza cyane gose jewe ngaha mpagaze ngaha nshimira Imana je naje ngaha ndushe kandi Imana igwa igenda imbohora inkura mu mabohero narindimwe je mu muryango wacu maze kwiga ibi bintu by'ibohero naciye mbona izinyigisho zampaye kumenya umuryango wacu amabohero yaratuboshe yaratatu ndamaze kuyatahura je namaze kubitahura ndavuga Mana nukuri kujya kuntu nanje wambohoye unkura mu mabohero narindimwe fata umuryango wanje wose ububuza amahoro ukwegera uje imbere y'Imana nukuri je ndabishimiye Imana je yarambohoye Imana yarambohoye yankuye mu ibohero ry'ubusambanyi ryambe ikintu cy'ubusambanyi ibohero ry'ubusambanyi atari Imana yonyene yovugira guhagurukije na mwana w'umuntu yoza gukukura mu ibohero ry'ubusambanyi apana ubusambanyi bworoheje rero oya nibwari bworoheje ubwo yarimo nibwari bworoheje nimo yavemo bifata ngo n'ubusambanyi busanzwe umunsi yadushingira naye nga yo na makuru office cyane yari umusambanyi mu rwego ruteye ubwoba nkeka bubuwate nimba ari ububuwate nimba ari amabuwate sindabizi nimba ari iki amajoro yose igisagara ngo yarara gikontorora singuwose nta mupolisi yatinya reka umunsi yabitubwira nawe Imana ishimwe ndashimira Imana n'ubundi yankuye mu ibohero ry'akaboregwe naraboregwa cyane gose kandi ayo mabohero mu ncamake aboshe yaratuboshe niyaboshe nabo tuvukana je naravuga Mana rabicukora kujya wankuye mu badamu beza muri barebare nabagufi abavyibushe nabonze rabukure yuwundi muntu w'umuryango w'iwacu umukure mwayo mabohero nukuri Imana yego Imana yo ngaje ndayishima cyane gose mutoka mbaye byari karigisha ikintu cyo kuvuguta hari haleluya hari ikintu naciye nibuka kugira nze ngaha cyangwa kugira Imana intoranye mu bo twagendana nabo twasangira iranzana ngaha Imana nanje yari kiramvugutira vrema ndashima Imana yo mwijuru jewe nukuri ibintu byijyani ibintu cyicaca cyonye nunambye n'icyaco kugira ndavuga ico kintu nigikunda kirazira jero ndashima Imana yo mwijuru kuba mpagaze ngaha kandi Imana ibasha inyiyereka ndategwa bikomeye mugabo Imana akaba ariho yiyereka ku buzima bw'wanje bajya abantu mwagenda niyo bakubonye nushobora kubabwira ubutumwa ukabakora mu byo bintu genda babwira nukuri genda babwira nababwira nabundi buhungiro muhungire kwa shetani irabamara kwa shetani yoyo iramanyurira mwanya ahubwo rero byiza nimuze duhungire muri Yesu kwa Yesu niho nabonye hari amahoro niho nabonye hari umunezero niho nabonye hari ubuzima niho nabonye hari ibyiza gusa icyo kintu ndagenda ndakibwira abantu bahishe bakavuga sha nukuri Imana yagukijije nanje ndize yuko aho yagukuye nanje ari hizonkura ndashimira rero Imana yo mwijuru je ndafise mwene wacu tuvukana kandi nkurikira n'umudamu uwo mwene wacu mu muryango vraiment nitwahuza mbembanje no kumusaba imbabazi ari ngaha kubera ukungene tutahuza mu muryango ahubwo navuga ibiriko biranshikira byose nkeka ari wangiriye ku mupfumu atanga ubuzima bw'iwanje kubera nitwigera duhuza muhira duhuye twarakubitana yarinduru karakajagari hamwe papa avuga ngo nukuri hamwe papa avuga ujya mwene wanyu muve kujya nagukunda umuryango wanje wose urambwira ngo wewe reka gupatana na Claudine ni muhuza nkaje nkavuga none gamana jewe Claudine ko nzi papa rumwe mama rumwe tuva mu ndimwe none namaraso mabi nagize ku bantu ukingwe nukuri wa mwene wacu twarakubitana bimwe biteye n'ubwo batwaranazirana ikintu nshimiye Imana yo ngaha shimiye Imana yo ngaha yo mwijuru muvyeyi wacu nukuri Imana usenga irakomeye kandi n'abasengera ngaha nukuri ubuzovamwo atumbise inyigisho igira ikihinduye mu mutima wiwe nazoba yaje gusenga je ndashima Imana yo mwijuru
uwo mwene wacu niwe tutahuza mu muryango ndashima Imana yo mwijuru ubu yaraje kandi naguma ntanga umutwaro na mutwaro nahereza abakozi b'Imana gusenga narasenga nkavuga Mana mubuza amahoro Mana ya Nduwimana Yozefu muhamagara umubuza amahoro yumve ijwi giwe yuko ribuza amahoro nyene aze ngaho imbere y'Imana twese duhurire muri Yesu nukuri ubu yaraje namubonye amazimisi aza ngaha narigeze no kumuha impanuro ndamubwira burya rero nahandi mbona hari amahoro ingo muri Yesu ni watanga amahoro Yesu ni watanga ubuzima kandi ubuzima nuze wike ku mwana w'umuntu azobuguha oya wewe komeza gusenga ugume ku rutare rwawe wewe Imana izokugirira neza ubu nawe yaraje arakizwa ari ngaha ico kintu ndagishimiye Imana kandi ubu turahuza duhuriye mu kabare twarasangira neza tugasangira baje n'amahera tukayasangira heze twava ngaha ducumitanye n'imbugita cyangwa duteranye ibidaje nukuri kandi mu bantu natangira umutwaro uwo mwene wacu je dukurikirana none mwahuriye muri Yesu mu rukundo twahuriye muri Yesu mu rukundo ko mugiye gukundana yego nukuri kwa Mungu Imana ronda yishimye kujana amakuru na muke mukundana mufatane munda cyane cyane mubumwe kabisa ndanavuga Mana we Imana wamuzanye ngaha wonyoza ikirenge muri mu gicaniro cya Ipantasi amavuta yo ngaha ku gicanira amufate nka supago nukuri ubujere ukuri ndabishimira Imana kubona uwo tutahora duhuza tukubitana mu muryango tuzirana akaba ariwe aca ava mu bandi aho nagiye nawe aho Imana yampamagariye nawe akaba ari Imana imuhamagariye ico kintu ndagishimira Imana cyane gose cyane twe tuboshwe n'amabohero mabi cyane ayo mabehero kweri je ndiko ndayavamo ndavuga ndaje nkano nkavuga none gamana cyane abantu bambwira ngo none ubwo ni wewe tuzi Mana ni jewe nyene bamwe bakavuga ngo mbere tuheruka kubera tutakubona tuzi yuko wapfuye nkivuga je nkipfa Imana ikimfise mu biganza byayo ni mupfe mwebwe Imana yamaze gukura kwa nukuri icyo kintu ndagishimira Mana uhabwe icyubahiro nukuri Imana yo ngagenda yiko kandi ibi bintu byose nukuri natabariwa aje narasenga kandi mu masengero narayerereye amashengero menshi ndondera akakiza ndakabura mugabo handahinje nasanze ari finali ku buzima bwe wanje icyo kintu ndagishimira Imana mwongera nshimira Imana ubu mwene wacu mukuza je narasenga nkamubona ari karaza ngaha muri Epantasi mu ndoto nkavuga nkacambira burya nkacanje ahantu nkavuga je umuryango wanje wose ndize neza yuko twese tuzohurira muri Epantasi wongeye guhana wese avuga ngo shango nanje ngo nukuri ngo najewe nzoza nkarindira yuko azoza mugandizeye neza aho hatinze Imana izana uwo mukuru wanje dukurikirana n'abandi nditeze neza yuko bazokizwa twese duhurire muri Yesu kandi ndizeye neza umuryango wanje wose ukijijwe nukuri ubuzima tuzoba tubufise cyaragana ikintu mvuga none twebwe mu muryango wacu ko turabakobwa beza harimo barebare harimo none Mana twebwe waduhoye iki kabisa icyo kintu nabaciyumvira nukuri genda ni nkuko jewe umwarimu wese umukozi w'Imana cyanga ndakurikirana ijambo ryose ari karavuga kandi rigenda rinyogeje mu mutima wiwanje Yesu ahabwe icyubahiro ngene musengeranira ngene muhanura ngene mufashanya mugira umwe bacavuga ati abantu rero muri Kristo Yesu kumbure bataraja muri Kristo Yesu baterana amacupa bagacumitana ubu rero barumvikanye abo muzohanura muzobabwira rimwe bavyumve gatanu kubera imvyamwa muri ko murama Yesu abahezagire cyane.